Alfred NIYOKWISHIMIRA umuyobozi mukuru w'ikigo Isabu yaragendeye ikigo ca Isabu Murongwe kiri muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega kw'igenekerezo rya mbere kigarama umwaka w'2020. Muri ico kigo Isabu yaratanguje umugambi wo kugwiza imbuto z'isoya aho gisaba abarimyi kwijukira ico gitegwa kubera ari ngirakamaro cane ku magara y'abantu ndetse kikaba gikoreshwa cane no mu ngaburo y'ibitungwa kugira umwimbu wiyongere w'ibitungwa. Mumenya kandi ko ubushakashatsi bubandanya mu kigo Isabu kugira imbuto z'ibikoti birinda ingwara ya mozayike na rubozamizi zigume ziboneka. Umuyobozi mukuru wa Isabu aramenyesha ko mu kigo arongoye hagwirizwa kandi imbuto z'ibanze z'ibiharage vy'ubwoko butandukanye vyaba ibirembegwa canke bigufiya. Agasaba abagwiza mbuto bakorera ku gitegwa c'ibiharage kwegera ico kigo. Sivyo gusa baragwiza n'imbuto zirobanuye z'ibigori vy'ubwoko butandukanye. Iruhande y'ivyo mu ntumbero yo gushigikira umugambi wa leta wo kugwiza ibitegwa njabukamazi, ikigo Isabu kiriko kiragwiza imivyaro y'igitegwa ca makadamiya aho muri uyu mwaka urangiye imivyaro irenga ibihumbi 15 ariyo yatanzwe, bakaba biteze kugwiza na kabiri ku mutasuro uza w'umwaka w'2021. Umuyobozi mukuru wa Isabu aributsa ko imbuto z'ikigo Isabu zihabwa abagwiza mbuto bemejwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya igisata c'imbuto, agatumirira abipfuza kuronka imbuto muri ico kigo ko bobanza kwitura uwo mugwi kugira urabe ko bakwije ibisabwa n'amategeko.